Hello bakunzi ba Tamtown Media, turabaramukije aho muhereye hose, abari ku majob twizeye ko mumeze bien namwe, tubabwira ati good job, abari mu bitaro reka tuvuga ati turabifurije imisuhuko, ababashe naho kwitaba Imana reka tuvuga ati rest in peace guys. So guys, no musi tugiye kuyaga ku bintu bimeze bien sana, nuko tubona Fizzo ya postinze kuri stati yiwe avuga ati jewe vraiment tindu umwami wa Buja Flava, yabyanditse mu gifaransa, reka tugerageze kubisoma. Yanditse ibi bikurikira: Mettons-nous ensemble et luttons pour porter notre musique burundaise à un autre niveau au lieu de se battre pour qui est meilleur ou qui ne l'est pas, qui ne le plus célèbre ou pas. Je ne suis pas le roi de cette industrie, je ne le serai pas, et d'ailleurs je ne sais pas de l'être, je ne suis que moi, un homme pauvre qui se bat pour la fierté de la musique burundaise. Tugerageje kubisigura mu Kirundi, yanditse ibi bikurikira: tuje hamwe tugwanire umuziki ndundi, tuwushire ku rwego rushimishije, hako kugwana dushaka kuba umuntu azi kuririmba gusumba abandi, canke umuririmbyi azwi gusumba abandi, canke kuba umwami w'umuziki ndundi. Sinigeze mba umwami kandi sindiwe, kandi sinagerageza no kumuba. Jewe ndi jewe nyene, dumuntu aciriritse agwanira ibyishimo by'umuziki ndundi. So kubw'ivyo harabaye amakomantere atandukanye ku mafibi. Bamwe baravuga ati Fizzo wabonye ko ibyawe byaheze, Sadbi usigaye umutinya. Urumva abandi bakavuga ati Fizzo uri ncabwenge ku majambo wabashe kwandika. Abandi bakavuga ati eske yoba yatinye Lolilo kuko aribo tuzi, bavuga ati ko aribo amakingi yo ngaha mu Burundi. Tugiye tukaraba mu miziki ikurikira, hageze kuba za Konzi, haza za What's My Name, kwa Lolilo hariyo izi Lizzo.com, hariyo makwerekwere, byasa nuko umengo bariko barishurana. Gusa ubu tuje kuraba ku post yanditse ujumengo Fizzo vraiment yagiye down sana kabisa. Tugiye kuraba kwa Satbi, hariyo Simba Wawili, hariyo na Satura Mabafre. Izo ni indirimbo zasa yuko umengo bariko barishurana na Big Fizzo. Tugiye kuraba ku ruhande rwa Big Fizzo, nuko yaririmbye indirimbo zitandukanye, indirimbo nyinshi cyane gose nka What's My Name, byasa nkuko ariko ariyemera sana, ariwe abishoboye muri industry ya Buja Flava. Tugiye kuraba yaravuze muri What's My Name, mindo kingi wa rapper, siongei nao wananuka vikwapa. Ndibaza ko ayo majambo namwe mubizi guys. So tugiye kuraba na interview yabereye mu Rwanda kwa Jean Pierre Nimbona Kidumu, wenyine yashoboye kuvuga ati ko Fizzo abishoboye, ariwe muririmbyi wa mbere, abandi bose bari inyuma yiwe. Na Fizzo tukaja tugaruka ku majambo ya postinze avuga ati nitugwaniye kuba abameyer bazwi gusumba abandi. Urumva arakubwira yuko atari king wa Buja Flava. Eske Kidumu yoba yaramurenganije, yoba yaramubeshe kabisa, canke kijya gihe Big Fizzo aririmba ayo majambo mu ma What's My Name gira yari muri adolescence? Nitubizi ibyo byose. Eske ubu yoba yakuze? Guys, urumva ni noma sana kabisa, nitubizi. Urumva ni posti zakoze mu mitima y'abantu sana kuri Big Fizzo. Abandi bavuga ati mutama uradutaye hasi, agaciro twabasha kuguha uno musi urakiyambuye, maze ni noma sana kabisa. So wewe ukibona iyo post, eske wabyakiriye gute? Byakoze gute mu mutima wawe? Kuko benshi vraiment byarabakoze sana, barashavura, abandi baratukana. Gusa nka wewe woba wabyakiriye gute? Byoba byagenze gute? Wiyumvise gute? Eske turashaka namwe mutubwire muri comment ukuntu woba wabyakiriye. Please turabasavye mugire ico muterereye guys. Iyi yari Tamtown Media, turabatumiye kugira muze muraronka amakuru ameze neza, ari up to date ku baririmbyi ndundi. Please chonda subscribe, like, yani mubashe kwironkera ibintu bimeze neza sana.